Uhoraho Mana yacu turagushimiye ko muri kano kanya ubanye natwe, turagushimiye kuko utugiriye neza, ukaba udukundiye ko tuba hano muri aka kanya. Reka Mana uhoraho dufate aka kanya kugira ngo dusome ivyanditswe turungikiye, kugira ngo turonke canke tubone kuronka imfungurwa y'ijuru. Turasavye Imana ngo imitima yacu uyugurure ishobore gutahura neza ico mpwemu wawe ariko aratubwira twebwe ishengero. Urakoze Mana uhoraho, urakoze kuko wewe wera, urakoze kuko uri Sega w'amahanga, urakoze kuko wewe ukwiye gushimwa no guhabwa icubahiro. Ishimwe n'icubahiro n'ibibi vyawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, muri kumwe na Pastor Hireni Nazwe, turi kumwe muri ya miga yo ku munsi w'Imana, kuko iri jambo ry'Imana niryo riduha kuba muri aka kanya. Ijambo ry'Imana niryo riduha kugira ngo tubeho turiko turi mu nzira yawe, kuko n'imfunguro turiko turaronka. Ndagushima kuko wewe wera, ndagushima ko wewe uri Imana nzima, ndagushima ko uri Imana mutananirwa. Ubutumwa bwiza bwaratanzwe. Abikorinto ba mbere igice ca 15 umurongo wa 14 haratubwira ngo kandi nimba Kristo atazutse, inyigisho zacu ni iz'ubusa, kandi n'ukwizera kwanyu ni ukw'ubusa. Kandi ikirengeye ivyo, twebwe intumwa twoba tubeshera Imana, kuko twama dushinga intahe ko Imana yazuye Kristo mu bapfuye. Ariko nimba Imana itamuzuye mu bapfuye, koko nta kuzuka kw'abapfuye kubaho. Kandi nimba abapfuye batazozurwa, na Kristo ntiyazuwe mu bapfuye. Niba naho atazutse, ukwizera kwanyu ni ukw'ubusa, muracagendera mu vyaha vyanyu. Mbere n'abapfiriye muri Kristo ntibazosubira kubaho, nimba ivyizigiro vyacu muri Kristo atari ivy'ubu buzima gusa. Turi abahombe gusa gusumba abandi bantu bose. Ariko koko Kristo yarazutse mu bapfuye, amera kurya kw'ivyeze imbere y'ibindi, aba icemeza ko abapfuye bazozuka. Yesu Kristo yaje kutubera icemeza ko n'abandi bazopfa bazozuka, ko natwe tuzozuka. Iri ni ijambo rikomeye Imana yatumenyesheje ikoresheje intumwa yayo yanditse aya majambo. Niba Kristo atazutse, abamwizeye bizereye ubusa, ntacyo bahagazeko, ntacyo bubakiyeko. Mu nteguro y'ijambo nanditse ngo niba turi inyuma y'ukwizera canke mu kwizera kwacu Kristo atarimwo, twori abahombe, twarazimiye. Kira noneho siko ijambo ribitubwira, nkuko nabisomye kare mu kanya ko mu Baroma. Ndabasomera urwandiko ruhari, havuga ngo niwaturisha akanwa kawe ko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzokizwa. Aho rero bene data niho duhagaze, kuko twizera mu mutima wacu ko Yesu Kristo yavutse mu bapfuye. Imana iratubwira mu vyakozwe n'intumwa ku karongo ka 17, gace ka 17 akarongo ka 30, ngo Imana imenyesheje amahanga yose canke abantu bose. Reka tubisome uko vyanditse, tavuga ngo
ibihe abantu batari bwamenye Imana, iyo Mana ntaco ibibagirizako, ariko ubu ihamagarira abantu bose aho bari hose kwihana, kuko yashinze umunsi izocira imanza isi mu bugororotsi ikoresheje umuntu yagenye ivyo Imana yabigaragaje mu maso ya bose mu kumuzura imukuye mu bapfuye. Ndasubiramwo, ariko muri kano kanya nkoresheje ikindi gisomwa co muri Bibiliya, ubwa mbere nakoresheje Bibiliya yoroshe, mu Kirundi coroshe niko bayita, hanyuma Bibiliya ziriya za kera nazo kandi twese tumenyereye nazo zivuga canke naho handitse ngo nuko iyo minsi y'ubutamenya Imana yari yirengagije, ariko noneho igera ko abantu bose bari hose bihana, kuko yashinze umunsi wo gucira kw'isi yose amateka y'ukuri, izoyacisha umuntu yatoranije kandi yahaye bose ikimenyamenya c'ivyo mu kumuzura imukuye mu bapfuye. Amen, amen. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye kuri aya majambo meza. Tumaze kumva ko kuzuka kwa Kristo kuri twebwe niko gutuma niko kuzotuma natwe tuzuka. Urakoze. Mu Befeso uratwigisha kandi irindi jambo ritubwira umugambi n'intumbero ufise ku bwoko bwawe. Uwo mugambi n'intumbero ufise ku bwoko bwawe ni, turabusoma umurongo umwe gusa uvuga ngo, reka duhere haruguru aho ijambo rihera, kugira ngo kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo, nk'uko yabigomvye bikayihimbara, kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo bushimwe ubwo yatugabiriye muwo ikunda. Muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharirwa ibicumuro vyacu, nk'uko itanga ubuntu, nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri, ubwo yadusesekarije mu bwenge bwose no kumenya, itwatiye ibanga ry'ivyigomba, nk'uko vyayihimbaye ibigabiye kera muri we, vy'ingene izogenza vyose igihe gikwiye gishitse, gukoraniriza vyose muri Kristo, ibiri mw'ijuru n'ibiri mw'isi. Uhoraho ndagushimiye kuko utugiriye neza. Uratubwiye ngo ibihe bishitse ingene uzobigenza, igihe gikwiye gishitse uzokoraniriza vyose muri Kristo, ibiri mw'ijuru n'ibiri mw'isi. Iri jambo dusubira kuribona ahandi, umuntu yari umufarizayo yavuze, ariko asanga arahanuye nawe atariko yariko aravyiyumvira, ati birakwiye ko umuntu akizwa, birakwiye ko umuntu umwe apfa kugira ngo hakire benshi. Turabisoma muri Yohana 11:52. Reka duhere kuri 49. Ariko umwe muri bo, reka duhere kuri 47.
nuko abaherezi bakuru n'abafarisayo bakoranya abanyekombe barababaza bati mbega tugire dute ko uyu muntu akora ibimenyetso byinshi nitwamurekeraho dutyo bose bazohava bamwizera kandi abaroma bazoza batikize igisagara cacu ngo n'ubwoko bwacu. ariko umwe muri bo ni Kayafa yari umuherezi mukuru muri uwo mwaka arababwira ati mwebwe ntaco muzi namba kandi ntaco mwiyumvira yuko ari bibereye ku bwanyu ko umuntu umwe apfira abantu hako ubwoko bwose buhona. Ivyo ntiyabivuze avyigeneye ariko kuko yari umuherezi mukuru muri uwo mwaka yavugishijwe ko Yesu agira apfire ubwo bwoko, kandi si ubwo bwoko bwonyene ariko ngo abana b'Imana bose abana b'Imana bose bari basanzaye abakoranirize hamwe. Haleluya. Ayo n'amajambo akomeye. Ubu rero tumaze gutahura icazanye Yesu Kristo, ubwo yaje kudukiza, kandi mu kudukiza kwiwe yarapfuye arazuka atugaragariza yuko natwe tuzozuka. Ubu rero tugeze mu gihe co gufata ingingo. Ijambo twararyumvise kandi n'inzira dufata twarayihawe, ariko muri bino bihe abantu barihitiyemwo inzira zabo, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo bazokwirundaniriza ko abantu babigisha ibintazi. Ndakwihanikiriza, tubisoma muri Timoteyo 2:4, ndakwihanikiriza mu nyonga z'Imana no mu za Kristo Yesu azocira kwiteka abazoba bariho n'abazoba bapfuye, kandi no kubwo kuzoboneka kwiwe n'ubwami bwiwe. Uvuga ijambo ry'Imana, uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane, wihanize, uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha, kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva ibibanezereza, bazokwirundaniriza abigisha bahuje n'ukwifuza kwabo, kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikire imigani y'ibinyoma. Ariko weho wirinde muri vyose, wihanganira imibabaro, ukora igikorwa c'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa c'ibango ryawe. Pawulo arandika ati nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye kwizera. Igikuru ngaha turasabwe ngo tugumane ukwizera, tugume muri uwo murongo wa Kristo yaduhaye ukugenderamwo. Ndakwinginze wewe nshuti yanje uri kurumviriza, ubu turi muri cagiye ngo kandi ngo kuko igihe kizoza ngo batazokwemera kumva ukwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva ibibanezereza, bazokwirundaniriza abigisha bahuje n'ukwifuza kwabo, kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikire imigani y'ibinyoma. Bene data, ubu turi mu gihe abantu babonetse bakigirira inyigisho yabo, bakagira ibintu bakunda kwigishako, bakagira ibintu bakunda kubwira abantu, bakabereka n'ingene bakwiye kubaho bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Nigeze kuba numva umuntu ariko arasigura avuga ati nukuri iri jambo rero ryashaka kuvuga iki, canke mu mico ya Kiyahudi iri jambo risigura iki. Biyambitse ibitambara
biyambitse ibintu binyuranye n'ivyo ku gihe ca Yesu. Abo bantu barafise ikindi kintu bagenderako, bafise izindi mana nizo bariko barigisha. Ico bagwanya ni Kristo, banka kwatura ko Yesu Kristo ari umwami, banka kwemera ko Yesu ko atahandi nzira y'agakiza iva atari muri Yesu Kristo yabambwe. Aha twumvise ko Yesu Kristo yarapfuye arazuka, kandi kuba yarazutse nico natwe kitubera, novuga nti ni nka garanti, nico kitubera nk'ingwate canke ikintu kitugaragariza neza ko natwe tuzozuka. Kandi noneho erega yaratubwiye ati ngiye kwa data kubategurira ikibanza, kugira ngo aho nzoba namwe azoba ariho muzoba, nzogaruka kubajana. Na hariya muri Yohana 17 naho nyene yaravuze kuri 24 aya majambo ngira ndabasomere, avuga yuko agaragaza neza yuko icifuzo ca Yesu Kristo nuko tuzobana. Data, abo wampaye ndagomba kwahondi nabo bahabana nanje, ngo barabe ubwiza bwanje wampaye, kuko wankunze itanguriro ry'isi ritarashigwaho. Haleluya. Umukozi w'Imana Yoshua yari kumwe na Mose arongoye inteko. Ivyo twese turabizi hariya mu gitabo co Kuvayo. Yoshua niwe yasigaranye, niwe yayoboye ubwoko bwa Isirayeli kugira ngo kugeza bushike mu gihugu c'isezerano Imana yari yarabemereye. Bari mu gushika mu mayira, bashitse mu mayira hageze ahantu bigaragarira Yoshua yuko aba bantu bahevye, batariko baritaho ivy'Imana yabageze. Noneho uyu mukozi w'Imana arababwira mu majambo atomoye ati, none rero nimwubahe Uhoraho, mumusabe mu vy'ukuri ataburyarya, mukureho za mana ba sogokuruza basaba hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa, Uhoraho aba ari we musaba. Kandi namba mubona bibabangamiye gusaba Uhoraho uyu munsi, nimwitoranirize uwo muzosaba. Namba ari za mana za ba sogokuruza basaba hakurya ya rwa ruzi, canke imana z'Abamori bene iki gihugu murimwo, ariko jeho nabo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira Uhoraho. Iri ni jambo umukozi w'Imana wese ategerezwa kugira ku mutima wiwe. Ndiko ngendanira nde? Ndiko ngendanira nde? Ubu bwoko nyoboye canke ubu bwoko mpagaze imbere y'Imana nabusiguriye Imana iyihe turiko turakurikira twese? Aha Mose yarabahitishijemwo, hari mu gice ca 24 kuva ku murongo wa 14, umutwe w'amajambo uvuga ngo Yosuwa ahitishamwo abantu Imana bazosaba. None rero nimwubahe Uhoraho, mumusabe mu vy'ukuri ataburyarya, mukureho za mana ba sogokuruza basaba hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa, Uhoraho aba ari we musaba. Kandi naba mubona bibabangamiye gusaba Uhoraho uyu munsi, nimwitoranirize uwo muzosaba. Namba ari za mana ba sogokuruza basaba hakurya ya rwa ruzi, canke imana z'Abamori bene iki gihugu murimwo, ariko jeho nabo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira Uhoraho. Amen. Aya niyo majambo y'uno munsi bene data dusangiye, kugira ngo
mwumve hari ikintu twemerewe, hari ijambo Imana yatubwiye, ubutumwa bwiza bwazanywe na Kristo bwari ari ubwo kudukiza. Tutari muri uwo Kristo tuba turabazimire, tuzoba twazimiye. Imana yaradutumye ko intumwa imaze kutwigisha ati vya bihe vyo kutamenya turavyihanganiye, ariko Imana yarageze mu munsi wo kuzoca imanza, zicisha uwo yatoranije, uwo nawe ni Yesu Kristo. Rero isaba abantu kwihana. Ubu ni igihe co kwihana, ubu ni igihe co kwihana, kuko Imana mu mugambi wayo kuva wa kera ni ukwegeranya abana bayo bashwiragiye, nk'uko twabisomye mu Efeso no muri Yohana. Yoshua intumwa ya Kristo canke intumwa y'Imana yavuye mu Misiri, muri hariya muri Egiputa, nawe yaravuze ati nimuhitemwo rero uyu munsi, muhitemwo Imana muzokwambaza, Imana muzokwemera, muhitamwo Imana za hariya hakurya mwahora kera, canke Imana z'iki gihugu murimwo, muhitemwo. Ariko jewe nzohimbaza, n'umuryango wanje nzohimbaza Uhoraho. Haleluya. Mwami Yesu abagiriye neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yarahitishijemwo abantu, yarababwiye ati mbahitishijemwo urupfu n'ubugingo, atariko jewe nobahanura guhitamwo ubugingo kugira mubabeho mwebwe n'uruvyaro rwanyu. Mwami Yesu rero abahezagire. Aya niyo majambo dusangiye muri kano kanya. Murakoze. Imana